rero papa mama yari afise umuhabara hanze umuhabara we rero amuzana kuba mu rugo mama wanje ntiyaranyitayeho mama we yabona ko kurya nkambara nkaronka ico kurya ari byo bihagije ku mwana ibisigaye ari bisanzwe narabura umwanya wo kumuganiza kweza ona ko text ndayishaka nayisaba umuhabara wa mama twabana mu nzu rero papa mama aramuzana ngo papa wanje acatangwa kuzana afata ku ngufu. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industrial Buja Flavor. Chakanya mukuru chima kibaza nafisha muvuga muri industrial Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tonze dukengurukira Imana. Hama dusubira dukengura mbwe bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bude mugani wa bandi. Yes. Uno musi rero dufise umutumire witeka ninde? Ni Arvela, numenyesha makuru akandi kasanga asanzwe kandi akora nuvuga n'ivya marere isi. Arabikora neza cyane kandi asanzwe anaririmba bikora neza cyane kandi arakeneye support iwanyu kuko afise film ariko gusohora kandi nziza cyane. Arataza kutubwira mu ncamake iyo film n'impamvu yayikinye. Reka kumbere tumuha aturamutse amacha tubwira nivyerekeye filime yo Avela bite ni sawa ameze neza biraza neza nukuri ni sawa ndashimana sinzi na natwe ni bon wiriwe gute umunsi ni mwiza nta gisanga na kimwe ndahura naco pe Avela no musi ntabisanga yahuye navyo kubera iki nyene navyutse ndikangura mbona ndahumeka birakunda nta kintu kibi ndahura naco mbona ibintu byose ari sawa vraiment birakoze kugushikira none ukasanga uvyise uwo munsi ugahuye n'ibisanga aya umunsi ukaba w'imyaka vraiment bihora bishikira rimwe na rimwe nibishika mu buzima bwa buri muntu wari wese ni ngombwa bishika ivyo bintu ni bisanzwe kandi munagendana navyo rituvuga mu buzima bamwe kuryoherwa kubabara ibintu byiza nabibi vyama bigendana yego yes Arvela rero ati no munsi yashimiye Imana yuko atagisanga arahura naco ariko tumwe dusenga kuba turabona umenga turacari saa sita mani rega nibisanga naho byoza nta na kimwe naho byoza nta na kimwe kubera ko ntibinyica iyo ikibazo kije umuntu acaye ukuntu ashobora kugitorera umuti yes kumbure ibisanga naho bibana na kimwe akubwira yuko ucugerageza ukuntu bitorera umuti na kare akubwira yuko uri kumwe n'Imana byose ni sawa ya byose birashoboka kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kiba ku mwana w'umuntu Imana itakizi kandi byose bikoraniriza hamwe kutuzanira ibyiza yes kumbure bimeze neza cyane kuri Arvela ati Arvela rero umuntu musi rero utirero umusi kugenda neza kuri Arvela tubivuge gutyo ya umusi ni mwiza kandi nibaza kuza kuba mwiza gusumba yes mbega nka Arvela iyo bishitse ufise igikorwa dufate nko ku shootinga mu gitondo cyawe cy'uwo munsi cyo gushutinga bigenda gute iyo mfise igikorwa cyo gushutinga ndavyuka nk'ibisanzwe hanyuma ngasenga Imana nkaja muri dushe nkitegura hama nkaja mu kazi nari ngene kuryumvira ijambo ati uhora usenga Imana usenga Imana kugira ngo ibane na muri kijya kibanza cyangwa usenga Imana gusa nyene kugira ngo vise ko wasenze no je senga Imana kubera ko nyene gusenga aribwo bizima bwanje nayo sinsenga ngo kugira Imana ibane nanje kubera ko nzi ko Imana yamana nanje kandi bihe byose Imana yabanye nanje sikubera ko nari nasenze ego yes ati rero ufise igikorwa rero film yitwa gute film umwanya ni film heruka gusohoka iri kuri channel yanje ya YouTube umwanya yarasohotse parti ya mbere na parti ya kabiri yarasohotse iri kuri YouTube channel yitwa gute channel yanje yitwa Arvela Muhimbare Arvela Muhimbare official ugiye ko film cuyibona ni film ifise histoire meze gute film yanje benisho film yanje nurayira Jinda maze kuyibona ndayizi ni film ifise histoire gute nk'umuntu akora kurikirana kuri umwanya kino kiganiro kuri Buja hita arifuza ati mbega kugira mbe interesse niyo film ya Arvela muri résumé atubwira basakana mu ncamake film imeze gute akano kanye ndayivuza umenga yashitubigeho umuntu ntaje kwira urashaka kutubwira basi ibintu biri muri film sawa nta kibazo muri film yanje nakinye ndi umwana afise mama papa yarapfuye hama rero papa mama yari afise umuhabara hanze umuhabara we rero amuzana kuba mu rugo mama wanje ntiyaranyitayeho mama we yabona ko kurya nkambara nkaronka ico kurya ari byo bihagije ku mwana ibisigaye ari bisanzwe narabura umwanya wo kumuganiza kweza ona ko text ndayishaka nayisaba umuhabara wa mama twabana mu nzu rero papa mama aramuzana ngo papa wanje acatangwa kuzana afata ku ngufu ibikurikira baca bagenda kuzabarabira kubiraba kuri channel yaje afata ku ngufu nyene yaramfashe ku ngufu kabiri kose man yatari kweli polisa urumva yuko ari film bibabaje ati mbega ariko umuntu acibaza ati mbega ni ibintu wabayemwo canke bimeze gute canke wigeze kubibona undi muntu bibako film ndayandika nta muntu numwe nabibonye ko sinivyo nabayemwo ahubwo naricaye gusa niyumvira ni gikino kina
idiranzamwe uko nyene ndayikina ego ariko uwo wisunze ukaraba n'ivyo wakinye urabona ko ari ibintu bikunze gushika mu mibereho y'abantu misi yose sinari ndabizi ahubwo niyumvira ko nkinye ibintu bitabaho ko siniyumvira ko hari umuntu w'umupapa yukubaka gufata umwana w'umuntu yita umugore we ku ngufu ariko muri commentaire nagenda bibona abantu benshi bagiye baravyandika ngo unyibukije ubuzima nabayemo abantu bakansanga inbox Alvera watumye ndira kubera ko irya filime ndayibonye naciye nibuka nanje akambwira ubuzima yabayemo kumbe cyasanga ya filime yaratushije imitima ya benshi kweri bya biga ibintu birabaho mu buzima busanzwe kubwo wati genera kuzerera igikorwa cyiza cyane gishimwa na benshi cyafashije benshi abo cyafashije barahari ni sinobesha ngo nta bantu cyafashije kandi ndabashimira ukuntu bacakiriye ego guys ati rero kuba warakinye bagufashe ku nguvu ati rero ari abo byabaye ariko wabikinye nkuko utazi nkuko vyigeze kuba no ku muntu kumva kubwo ntushobora gutahura ko umuntu ashobora gukora ivyo bintu nk'ivyandika si naravyumvira nyene nkimvira urabona ko hariho n'ibintu turaba muri histoire ngo abantu baba bahiyo hejuru mu bivejuru ni ibintu biri imaginaire umuntu aba yumviriye nanjye vyari ibintu niyumviriye sinanzi yuko biba hariko mu nyuma nza numva abantu benshi vyashikiye birababaje cyane nose ndabagira ikigongo kweri ko naje muri filime gusa yarankubita nkumva ebana ni atari umva nyene ko ni atari kakubita nyene ibintu biri serious probleme ego biga biramaze gushikana muko murakina umuntu akagukubita kugati we acha kwanza yo reka nkubwize ukuri ni kimwe mu bintu vyashikiye muri filime jewe filime igihe nariko ndayikina parti ya mbere ariyo sene nakinyo kumfata ku nguvu ndibuka ko bukeye nagiye kwa muganga nginda muri kagega kinga k'abantu bavunitse kubera ko ntatambuka nari nahinyagaye mu kuguru namaze imisi no mu gutana natashe bametse mu mugongo nari nahinyagaye birashikanye na tukababariramo ukababariramo mbega iyo wabariyemwo bigenda gute uragira agatima ko kubiheba canke ugira effort zo kubibandanya bimeze gute biriya bintu tubikora tubikonda tuba dushaka igikorwa kiza ari ciza nimba rero kuba ciza bisaba ko baza ko nkubita amakofi nyene ndamuyantinyarutse nkubite gusa nyene mwiyaranje muri kamera rize kuboneka neza kugira ngo nituze gusubiramo yes kumbura ariko mubigira kugira ngo bitoke neza kandi bigire nuvuga ya image ya wa umuntu ikumbere vyabaye ko avuga ati ibintu vraiment vyarambaye ko ndabona ukuntu nari kwitwara canke ndabona umenga ukuntu vyari kugenda yapo nukuvuga ngo tufata burya buzima busanzwe bw'abantu tukabuzana muri filime nukuvuga ngo yiri kurakina biba bisaba ube uwo muntu ube muri ico kintu ugaragare nk'uwo muntu wagitinge nk'uwo muntu nk'ubuzima busanzwe niyo umuntu ari karakiraba nimba ari ikintu kibabaje ashobora kumva ikigongo akavuga yo maskini ya Mungu dabiruri ya mwana ego yes ngenda kire kumenya mbega intambamyi Alvera kunze guhura nazo ari kuri terrain ariko arakora ni nk'ibibazo vyayo nk'inyinambamyi zimeze gute nkajewe nibwo bwa mbere nari nkiye filme ariko intambamyi ya mbere nahuye nayo ni ahantu dukinira ndavuga amazu vyaratugoye cyane location imagine uragiye gukina ahantu bagaca bakubwira bati mwiriwe murakina mwafashe amasene menshi umuntu agaca kubwira ngo jo ntuzugaruke umva ko ni probleme akabwira ati ntuzugaruke muba mufite induru nyinshi habara kajagari na urabiza ahantu hari abantu barenga 10 bakuze tuko dukina ibintu byo gushwana ategezwa kuba kajagari ya location ni kimwe mu bintu bikunda kutugora cyane iyo turi kuri tele yes arabivuze neza ati location ibiri mu bintu bya mbere bikubya nk'intambamyi kenshi muri kuri terrain ati mbega nta kindi kintu kiza nk'intambamyi iyo mwagiye nuvuga muko murakora nibaze je kuri jewe mfatiye kuri jewe kubera ko nagiye kuri tele vraiment histoire nayicariye nayanditse neza ibintu byose ndabifise ikintu nabone cangoye cyane ya location kukijanye n'uburyo kukijanye n'iki nari nagerageje kwitegura mbere yuko nja mu bikorwa kubera ko nanka umuntu ancisha kwimwijisha cyangwa gukora ikintu ntagiteguye neza ku buryo mvuga ati ejo haramutse haje probleme kanaka ndashobora kuyitorera umuti ya icyo nico kintu cangoye cyane yes kumbure urumva yuko mudareka kubura nibibazo ariko kenshi iyo mubihuye navyo muramenye ukuntu mugwana navyo turamenye ukuntu tugwana navyo nk'ubu naravunitse mu kaguru ndaje kwa muganga hanyuma nkize ndaca ndasubira mu kazi ndasubira kuri tele gukina kandi nasubiramo ya sene ya indi nyene bandambwira ati numbabaze uzi ko turiko turakina iyo sene narakomye induru kubera ko ni sene yo kwafata ku nguvu anjamye ko hejuru arambabaza mu kuguru ndumva ko mbabaye ndakomye induru ko ndiko ndababara wakibaza ngo ndiko ndactinga kumete ko
kumbe vyagiriye yatari kumbe ndiko ndabana arana bapfira mu charge rero birashika ndakubwiye naje uwo musi natasha bameze mu mugongo vraiment problème ariko urabona yuko utabigiriye ubusa utababariye ubusa no kuri ndashima kubera ko igikorwa cyaje ari ciza mbega kusohora ubwo nvuga ukeinvestinga muri ivyo bintu vy'amareresi mbega uraronka akantu kagaruka uronka agafaranga kagaruka nakubeshe rero nta na rimwe ndigira mbona ifaranga rigaruka mu bintu mbana natanze ya ariko nizera neza yuko umunsi umwe hari gihe nzobona biratanguye birakunze nanje nkagarura mu byo ndiko ndakora ego yes reka tuvyizera uko kubera yuko akubwira ati akagumye bagumako kimwe mu bintu naronse nuko nararose abantu byaranyaguriye umuryango narose umuryango ukuze nico kintu maze kuronka muri bino bintu byo gukina filme no kuririmba ariko nta kindi kweri mu buryo bujanye n'amafaranga atari rimwe na rimwe ushobora kubona umuntu akavuga ati ndashaka guha sponsor ariko hahantu utanga umutahe sindigira mbona ari ikintu kigaragara kiboneka yego na cyane ndeka tubifata uko kuba Arvela yes akubwira yuko one day ibintu bizogenda neza cyane kuba Arvela akubwira ati no musi ntaronka ijana canke ivyo bihumbi 200 byinjira ariko nararonsa abantu kumureba supporting mu bikorwa byanje nabo ubwo n'ubutunzi bukomeye ego kandi umunagirwa n'abantu iyo abantu batadushigikiye n'ubu nyene kano kanya abantu boreka kunshigikira no camvaye kubera ko je nta kazi mfise nkora ko tuma nkora bijya bintu ngo ndabishobore bitwara amafaranga menshi rero iyo utaronsa abantu bagushigikira wocuheba vraiment ego nimba hari umuntu abakunda ibikorwa byawe akaba nawe abona ko ari ikintu yoterera araguterera kugira ngo nawe ashishikara abona ibikorwa anezererwa ego giskumbere ari intambamyi zikunze kuvugwa n'abandi ariko sinzi ko bimaze kugushekera ko sanga umukobwa aramenyekanye kubera gukinyira neza kwiwe ariko gusanga arahuye n'intambamyi zo kuronderwa n'abantu bamuruta imyaka none kandi bidakwiriye avuga ati je ibintu sindagera ko ndabijamo mbega kenshi we biramaze gushikira mbe bimaze kugushikira uvyitwaramo gute Arvela ivyo ni bisanzwe kubera ko arabatabiryoheye guvuga ati je vraiment ibi ndaregreta n'impamvu nabigiye no jewe mu bintu bizotuma ndogreta kuba abantu bandondera ni bisanzwe kubera ko iyo umuntu akurondeye utamushaka nta mwanya umuhereza kandi bugiye umuntu aza kugutesha umwanya cyangwa nta kintu kizima kubwira umubona hakiri kare rero iyo umuntu umwimye umwanya ubu mwimye byose nta hantu namwe ashobora kugukura abantu b'umumaro umuntu arabaronka n'abantu batagira umumaro umuntu arabaronka nyene baba bikenera ibindi by'iwabo ariko umuntu acamenya ukuntu abajera ego yes abo bandi babaza bafise ama profit yabo Arvela kubwira ati mwese umuntu araraba kuntu abigenza kugira ngo umuntu araraba ukuntu abigenza kugira ngo uwo muntu atamutesha umwanya ego akazoguma mukurikirana umuntu uvuga mu mafilme yiwe kandi akamubwiza ukuri kugira ngo mugwe mumvikana umuntu uramubwiza ukuri utamututse kandi ukamwima utamututse ariko ukamubwira kumwimye yagusavye ukamwima kandi utamututse kandi mugakomeza mukaganira nibisanzwe kubera ko abantu bameze gutandukanye baramaze kugusaba navye umva ndakwishure urumva umuntu ashobora kugusaba gafu cyangwa akagusaba amahera y'isukari utayafise ukamubwira ati my friend simfise vraiment murazi ko ubugenzi bwacu budahuriye ku sukari cyangwa amahera ya gafu nibaze ko duca tureba kuvugana ngo nuko naguhaye mbega kenshi Arvela bamuzavye adafise ivyo bigenda gute nyene umuntu aramubwira ko udafise arabatabitara ko udafise acha biramusha nayo umuntu umubwisha ukuri ama navyumve babimuraba Yes rero tuvyizere ko hagiye kubihinduka novuga mu vyerekeye amareso turabona ko murakora cyane novuga Arvela mu vyerekeye amareso ndabishaka kuri jewe ntashingiye kundi muntu ahubwo ndi jewe ndashaka kuba jewe nkabikora ariko birazimvye benishu bisaba amahera menshi muri iyi minsi nsigaye nkunda kusaba sponsor cyane kweye yani abantu banshigikira nyene nafise abantu banshigikira arabantu benshi bakunda kumbwira ngo barambonyemo impano nimba barambonyemo impano nibanshigikire kugira ngo impano yanje ishobore gushika kure kandi nzobishima cyane ndafise n'indirimbo shasha yavisoko uyu munsi tuko dukora ikiganiro nibaza ngira ngo ikiganiro kizosoka indirimbo yamaze gusohoka iza gusohoka no munsi 18h kuri channel yanje ya YouTube n'indirimbo yitwa gute indirimbo yitwa amatsiko kubika amatsiko bitewe n'ivyo naririmbyemo ivyo waririmbye byari ibintu bimeze by'amatsiko nyene naririmbye ko mfise amatsiko yo kuzobana n'Imana yego
kuzubana n'Imana one day musi witavye Imana ukagenda hariya mu ijuru cyangwa n'ubunyene inzambi kavuga nkagenda birashobora gushika ni transport yo turagira mariage nawe mariage ni kimwe mu bintu Imana yaturemeye muri iyi si tuzobamo mu gihe tucambaye umubiri mu gihe tukiyambaye rero nzoba ngiye nk'abandi hariho n'abandi bagiye ata mariage barakora nanje urabona ko yirukeneye kuyibona ariko nanje mura ndayiyumvira nkaba n'inkubizo bimeze gute nk'ubu umugabo wanje zoba ameze gute urabega urusengera ariko sinkunda gusengera umugabo cyane ariko biramaze gushika vyumvira nzubaka nzokubaka nanje ndashaka kuba umugore w'umuntu bizoshika one day nyene mvuga ati reka ndabe ngerageze nkwakwanye ugerageze ko bikunda yego ariko twizere ko bizogenda neza nuvuga Arvela ndavyizeye cyane ariko kuri uno mwanya Arvela nta muntu afise umuntu uvuga boyfriend ari hafi nuvuga ngo makurikirana ibikorwa vyawe ari hafi yawo umuntu agufasha ivyumviro wa muntu wakamara mu buzima bwa Arvela ndamufise uramufise Imana ishimwe ko ni benshi babakenera bakababura abantu babafasha mu vyumviro ndamufise aramba hafi arafasha kandi twizere ko bizoshika kure aho ari inshallah mashallah ndagushimira cyane Arvela abantu bashaka kuvuga ati Arvela sigavuga ibintu by'amizima ariko ni rurimi rusanzwe kumbere Imana ibishatse nibaza ko bizogenda neza yego yes kumbe ndagushimira cyane Arvela namwe ndabashimiye kuri aka kanya mwaduhaye Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza nitwa gukenera ubundi kumbe uzotwita rimwe nkenera zobitaba kandi tuzoganira nta kibazo yego ati mbega umuntu yifuza kurikirana ibikorwa vya Arvela yobisanga hehe Instagram yiwe akoresha canke Facebook akoresha canke nuvuga YouTube ayifise YouTube ayifise yitwa gute kugira ngo abantu bakurikirane ni Arvela Muhimbare kuri channel yanje ya YouTube kuri Instagram hose nkoresha Arvela Muhimbare nuvuga nkoresha nuze zitatu ni Arvela Muhimbare YouTube Arvela Muhimbare kuri Instagram Arvela Muhimbare kuri Facebook umukobwa atagira TikTok atagira na Snapchat muri telefone na Snapchat mfise muri telefone na WhatsApp wayituze bikora probleme igora imagine umuntu atagira na Snapchat vraiment urumva ko ni hatari kabisa yego yes tugushimire kandi namwe ndabashimiye cyane merci beaucoup Imana ibahe umugisha yes tuzosubira rero inshallah Imana bikunze wari kumwe na Beni kuri micro behind the camera Juma professional turi kumwe na Arvela ko tubwira ko vyerekeye filme yiwe yitwa umwanya iri kuri YouTube channel yitwa Arvela Muhimbare kandi bashobora kunkurikirana kuri Sandi Moja TV nk'umu journaliste waho tuzosubira rero naho gutaha niho gira subscribe tugire bye bye